Ndabashimiye kandi ndabaye ikaze inshuti banywanyi bacu mbana yo gukurikirana amakuru y'ibigara dutambutsa kuri imboresha kuri yacu ari na yanyu ya Burundi yoke. Abarundi barayamaze bati urutari bugusige rwo kubanza. President Evaristo Ndayishimiye yemeje intambara ibi vyose n'ibindi bitandukanye. Ndabazaniye amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Na amakuru akomeye cyane mpejeje gukura mu basirikari b'u Burundi baherereye ku mupaka u Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane mpejeje gukura mu basirikari barungitswe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikari baherereye mu bibanza bitandukanye mu gihugu. Ibi kandi ndabizanye mfatiye kubiriko biraba. Nobabwira yuko u Burundi bwasubiye kwagiriza igihugu c'u Rwanda yuko arico kiri inyuma y'ibitero bikomeye cyane vyagabwe Kamanyora nande yatandukanye. Ivyo bikaba vyarabaye u Rwanda rwarungitse ibikoresho bikomeye cyane ahitwa mu Bugarama, aho nanone ngo niho ivyo bitero vyava nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje w'imigendera n'iyandi makungu. Nanone uyu nguyu yahoze akorana kandi ashigikiye na FDLR mu myaka yaheze mbere yuko ashika mu kibanza cyo kuba umushikiranganje, nkuko bigaragara mu majambo atandukanye yigiye ashikiriza ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Sivyo ngira ndagaruke ko ahubwo ndagira ntangure kuri iri jambo rikomeye cyane. Umwe mu basirikari yabwiye President Evaristo Ndayishimiye na General Prime Niyongabo ati: Prime Niyongabo na President Evaristo Ndayishimiye, mugasinzira muri ibi bintu mwese inyuma y'indwi zibiri. Ibiro vyanyu muzoba mwavyimuriye Imakamba, Ruyigi na Rutana. Ibijumbura ntihazoba na cane hakibukwa. Jewe ndababwira ngo ivyo vyose muri ko murakora nanone sivyo. Nimukubite canke bukinjure mwe mutakambira RDF hakirikare, kuko uyu munsi biboneka yuko bitoroshe. Uvira mubonye ifashwe, ubwami bwanyu buzoba butembagaye. Cacivuga canyu ngo muzotwara kugeza Yesu agarutse kizoba kinigiwe muri menshi. Ikini naco reka kwizera FRDC ibi nabibabwiye kuva kera nagoma itarafatwa. FRDC yuzuyemwo ingabo zikomeye cyane. Ikini naco ngo zikorana na M23 AFC. Nimufate ingingo nanone hakirikare intambara ije ku mugaragaro, bimenyekane yuko Burundi buhanganye n'igihugu c'u Rwanda. Mukaba mutabishoboye naho musabe ikigongwe hakirikare nanone ibintu bitarapfa kandi ibintu bitarayangara. Gusa iconzi ko nuko uyu munsi atamahoro mworonka hajya M23 yoba ifise ikibaya ca Rusizi. Ibi vyose n'ibindi bitandukanye bibandanya kuboneka, biraboneka yuko bike ubwoba. Na amakuru akomeye cyane ndabazaniye kandi amakuru akomeye cyane nkuye ku mirongo y'imbere ku rugamba nayo ntahumuriza na gatoya. Ubu n'ubutumwa bukomeye cyane n'inama bari kubaragira President Evaristo Ndayishimiye n'urongo y'igisirikare c'u Burundi Lieutenant General Prime Niyongabo. Mbere yuko ninjira mu idondido ry'aya makuru n'ayandi twabateguriye, nobabwira yuko ibi vyose biriko biraba. Intambara ziri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziragejeje gukwegera u Burundi akaga gakomeye cyane. Uburundi bwo bugiye kwisanga mu ntambara bwonyene. FRDC irasa naho umenga yatanguye kurasa ku Barundi ekana wazarendo. Ibi kandi bisiguye ikintu gikomeye cyane muri politique. Amakuru akomeye cyane mpejeje gukura mu basirikari bahisemwo gukinjura, ahubwo bagahitamwo kwanka ugo rugamba bari basangiye n'inyeshamba za wazarendo, izo nsoresore z'abanyekongo eka n'igisirikari ca Kongo FRDC. Abo n'abasirikari b'u Burundi bashinga intaye kuvyerekana n'ibiriko birabera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubuye ibintu vyakomeye cyane. Amakuru akomeye cyane mpejeje kuronkana amakuru atari kwivumbi kandi atosoye. Ngira ndabashitse ko mu buryo bw'idonizo kandi dutange umuco ko amakuru yandi abandanya kuvugwa. Abarundi bariyamiriza igisirikari ca Kongo FRDC nyuma yuko batanguye kuvuga yuko kiriko kirakorana vyafi n'inyeshamba za AFC M23. Amakuru kandi avuga yuko FRDC iriko irarekura kandi vyoroshe. Ikindi rikiratanga ibarabara rishikana inyeshamba za M23 mu gisagara ca Uvira. Ni vyababaje u Burundi cane igisirikari c'u Burundi gerereye aho nyene. Amwe makuru ndabazanira amakuru agaragaza ingene ibintu vyifashe muri Uvira, hampande ya Uvira, Kamanyora ku mupaka Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda. Imyiteguro y'intambara ku Rwanda n'ibindi bitandukanye. Burundi buriko burarinda ibigwanisho bikomeye cyane, ibiko binini vya muzinga. Ibiduga vya gisirikari birasubiye kuboneka biriko biracana ko hano za Rugombo, ibindi bigacana ko vyerekeza nanone zamabaye. Amakuru akomeye cyane avuga yuko hajyana za Murehe hariko harongikwa ibikoresho bikomeye cyane vya gisirikari. Ivyo bisiguye yuko intambara yo bigira itangure vyeruye, ariko nobabwira yuko hagati aho u Rwanda akatari gake ntirushima kuvuga vyinshi cyane nanone ngo rubishike kandi rubishire ahabona. Biboneka yuko RDF akeshi irashima kuguma mu gacerere kuvyerekana n'ivyo bayagiriza eka n'ibindi bitandukanye bibandanya kuvugwa n'impande zitandukanye. Biraboneka yuko RDF nayo iticaye kandi tariko iraraba nanone ibi vyose biriko biraba. Ibi vyose bisiguye yuko RDF nayo ubwayo iriteguye uru rugamba. Nivyo koko naronse amakuru akomeye cyane nkura nanone ahantu hakomeye cyane. Mu nkundire kandi munyemere turuze kugenda tuyagaruka ko
Mbere yuko ninjira mu idonido y'amakuru nkundira kandi unyemera inshuti munywanyi wacu ubandanya gukurikirana aya makuru zurenda kwipfuriza ibihe vyiza. Ndagwa ikaze kuri wewe twumviriza uherereye mu gihugu c'u Burundi, aberereye mu gihugu c'u Rwanda, aberereye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, eka nawe mwese muherereye mu Buganda, Kenya, eka nandi yatandukanye nka za Tanzania. Ni munkundire kandi munyemere inshuti banywanyi bacu ntangurire kwaya makuru, ntangurire nga. Ibintu birakomeye cyane hagati y'igihugu c'u Burundi eka n'igihugu c'u Rwanda. Ibintu ntivyoroshe na gatoya. Yamara abanyarwanda baritekaniye kandi baratuje. Abarundi bamwe batangwe guturubikwa, abandi babunzwe n'ubwoba, abandi bariko nanone baribaza ingene President Evaristo Ndayishimiye yitegura gushira mu ngiro ivyo yasezeraniye abarundi. Si ivyo gusa, intambara zikomeye cyane ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirabandanya gutera icuka kibi mu gisirikare ca Kongo eka n'igisirikare c'u Burundi. Ni mugihe kandi vyatanguye kubona yuko abarundi bariko bararaswa n'abanyiye Kongo. Ibi bisiguye ikintu gikomeye cyane. Ku munsi w'ejo hatanguye kumvikana amakuru akomeye cyane hagati nanone y'ibiriko birabera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu ntivyoroshe na gatoya. Hari umwe mu basirikari yanyibiye akabanga ambwira ati igihe cose igisirikare c'u Burundi kizoba kiriko kirakora n'ica Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rugamba, ni ngombwa yuko igisirikare c'u Burundi nanone gishobora guhura n'ingorane zikomeye cyane, kubera yuko abasirikari ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baruzuye ibijanye n'ivangura n'ibindi bitandukanye. Ibice bishika 70% bafise ama ideology n'ibindi bitandukanye. Ikindi naco abandi ibice bishika 30% barafise agashavu kaho leta nanone ibashikije. Ikindi naco leta yabo iyo bafata nabi igihe kinini. Ikindi naco bagahembwa intica ntikize. Aba rero nanone bashobora nanone guhanga n'inyeshamba za AFC M23 mu gihe boneka yuko atakintu nanone leta yabo ibamarira. Uyu musirikare arabandanya agira ati igihe Goma yafatwa mwarabonye uko vyagenze. FARDC yari kinjuriye isiga abarundi ku rugamba, nabone bamwe babibonye bigenze uko nyene, nabo ababishoboye baciye bafata ingingo ikomeye cyane barakinjura, abandi bafatwa mpini n'inyeshamba za M23 nubwo igisirikare c'u Burundi eka na leta ya President Evaristo Ndayishimiye kuri bitemera yuko ari abasirikari bafashwe mpini n'inyeshamba za AFC M23 niko bivugwa n'uyu musirikare. Ikini naco nyuma urugamba rurakomeye cyane. Urabona yuko ibijanye no gufata Uvira n'ibindi bitandukanye urugamba rurashushe kuva vyanse ko M23 nanone imenya imikenyura yose n'indi itandukanye imazemwo imisi muri laboratoire. Habonetse ibintu bitangaje. Ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatanguye kurasa iz'u Burundi na Wazalendo ahitwa za Sange. Sikure cyane umuji wa Uvira. Uvuye Uvira ushika Sange ni iminota mike cyane, na masaha make cyane. Ibirometero ni bike birabarika. Urashobora kubiharura kandi ukabibona vyoroshe. Ubwo nanone ibintu birakomeye kandi ntivyoroshe. Uyu musirikari abandanya agira ati ubwo bigaruriye inzira zitandukanye zishika Uvira n'andi yatandukanye, biraboneka yuko Uvira ishobora gufatwa atacamira. Indege aho kuza zirasa aho umwansi aherereye kuri ubu zatangwe guhonya abarundi na Wazalendo. Ibi bisiguye yuko leta ya Kongo kuri ubu iri mu kaga gakomeye cyane. Igisirikare ca Kongo FARDC nacone biraboneka yuko ngo coba catangwe gufata uruhande, nanone kiba catangwe gukora n'inyeshamba za AFC M23. Nubwo biruko ibintu ntivyoroshe na gatoya. Mu misi yaheze narabahaye amakuru asigura ingene bamwe mu bagirizwaga gukora n'inyeshamba za AFC M23 bagiye batabwa mu mvuto, abandi mugabo bajana gupfungirwa ikinshasa, abandi gushika uyu munsi baranyurujwe baburwa irengero. Ibi bisigwe ikintu gikomeye cyane. Niba koko FARDC yatangwe gukorana vyafi na M23 ariko mu buryo butagaragara, birasigura ikintu gikomeye cyane. Ibi aye bitangazwa n'ingabo z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zivuga yuko FARDC iriko irabarasa ikanarasa na Wazalendo. Imigwano irakomeye cyane hagati ya FARDC eka n'ingabo z'u Burundi eka na Wazalendo. Bisiguye yuko Wazalendo nishigikiye u Burundi gusumba FARDC. FARDC ngo irashigikiye inyeshamba za AFC M23. Ivyo bisigurwa n'ingabo z'u Burundi, igisirikare c'u Burundi FDNB. Ariko nubwo biruko abapatrioti ba M23 basigura yuko ivyo vyitwazo biriko birashikirizwa n'abasirikari b'u Burundi ari vyitwazo bikomeye cyane, ngo kubera yuko bo bafise ukumaramara gukomeye cyane bivanye nuko AFC M23 irikira bakubita umwanya ku mwanya bagasubira inyuma. Murazi iyo yabakuye za Masisi n'andi atandukanye, za Rucuru hari ingabo z'u Burundi, Goma hari ingabo z'u Burundi, Bukavu hari ingabo z'u Burundi n'andi atandukanye, za Mwenga n'andi hagiye haboneka. Mwarabonye yuko ingabo z'u Burundi zarantu hakomeye cyane.
murazi ivyagiye bibera za Warikare ingabo z'u Burundi zari zihari ariko gushika uyu munsi ntizihari ahubwo harabarizwa abagwanyi ba AFC M23 bisiguye yuko M23 iriko irakubita bikomeye cyane ingabo z'u Burundi uku kuzihonya biratangaje ntibisiguritse ingene ibi vyose biriko birashoboka mu gihe abarundi ari bo bonyene bataratsindwa intambara mwaka karere ibindi bisirikare vyo mu Rwanda muri Kongo hoho birakomeye na n'ubu biracabandanya muri Tanzania mu Buganda n'ahandi hatandukanye vyarabonetse yuko abaroberi barateye igihugu batera igisirikare c'igihugu mugabo baratsinda ariko Burundi ata muntu numwe yari kubahuka igisirikare cabwo kuva Burundi bubayeho vyabonetse yuko ngo butigera butsindwa cane n'igihugu c'u Rwanda ibi kandi President Evariste Ndayishimiye babifatira ko mu gutegura urugamba rwo guhangana n'igisirikare c'u Rwanda RDF nubwo biruko President Ndayishimiye bayibagiye yuko ingoma zoba zarahinduye imirisho ariko nubwo biruko iyi ntambara irakomeye kandi ntiyoroshe reka ndabasubiriremo gatoye mu makuru akomeye cyane nababwiye mu finyofunyo umwe mu basirikari bakomeye cyane nyuma yo guhanura President Evariste Ndayishimiye musaba yuko yoreka iyi ntambara no kwitegura gusoza ibitero bikomeye cyane ku gihugu c'u Rwanda ubusotoranyi burabandanya ndabibutse yuko Uburundi bwagirije igihugu c'u Rwanda kuba arico cagavye ibitero bikomeye cyane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko Bizimana yabishikirije umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu y'u Burundi ibi vyose bisigura ikintu gikomeye cyane ati Prime Niyongabo na President Evariste Ndayishimiye banyakubahwa bubahwa kandi bakizigenza nga mu Burundi mugasinzira muri ibi bintu mwese inyuma y'indwi zibiri zonyene ibiro vyanyu bizoba mwavyimuriye imakamba mu Ruyigi na Rutana ibujumbura ntihazoba hakicarika ikini naco je ndababwira gukubita abo bagwanyi ba AFC M23 vyihuse ikini naco mugategura intambara yeruye Uvira mubonye ifashwe ubwame bwanyu buzoba butembagaye ivy'ukuri cacivugo canyu ngo buzotwara kugeza Yesu agarutse kizoba kinigiwe mu menshi reka kwizera FRDC ibi narabibabwiye kuva kera nagoma itarafatwa FRDC nanone yuzuyemwo ingabo nyinshi cyane za AFC M23 nimufate ingingo ikomeye cyane hakiri kare muve mu ntambara canke mutegure intambara kandi mutangaze intambara ku mugaragaro bimenyekane yuko Burundi buhanganye n'igihugu kibanyi c'u Rwanda mukaba mutabishoboye naho musabe ikigongwe hakiri kare mupfukamire President Paul Kagame mupfukamire igisirikare c'u Rwanda RDF mupfukamire igisirikare ca AFC M23 hamwe mudakoze ivyo biraboneka yuko Burundi bugira bukure n'akaga gakomeye cyane ibi kandi abivuga bifatiye kubiriko biraba kuri ubu ngubu ndabwiza ukuri ibiriko birabera hafi ya Uvira abasirikari b'u Burundi bari ko barafatwa mpiri n'inyeshamba za AFC M23 n'ibindi bitandukanye umurundi afise akaranga ko gukunda igihugu umurundi akunda Uburundi hamwe yoraba aya masanamu ari karahano mu magroup nande atandukanye amwe nto kubahuka gushiranga bivanye n'amategeko ya YouTube ndababwiza ukuri birate ubwoba kandi birashavuza cyane birabaje cyane kubona ibi vyose biriko birashikira ingabo z'u Burundi zarungiswe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 iriko iragwana nkaho mengana ibivejuru ikindi biraboneka yuko abagwanyi ba M23 bobo batamara amazu cyane bivanye n'ibiriko birashika ku rugamba ibi kandi ndabivuga mfatiye ku kungene tutabona amwe mu masanamu yabo bagwanyi bagwe ku rugamba ibi bisiguye yuko FRDC gukorana nayo ubwayo n'ukwikwegera akaga gakomeye cyane ubundi bintu vyunyutse aho Burundi butangura gukorana na FRDC kandi buzi neza yuko ikorana n'inyeshamba zasize zihe kuyigwana umwaka w'1994 ego cyane mu gihe President Evariste Ndayishimiye ariko yiyumvira umugambo ukomeye cyane wo gutera u Rwanda ngo birashoboka yuko u Rwanda rushobora kumutera mbere bivanye nuko rufise agashavu kukungene FDNB igwanira hamwe na FDLR kandi ikayiha formation amabiro n'ibindi bitandukanye ubuye FRDC biraboneka yuko yagiye ikorana na FDLR akatari gake ariko aho bihashikanye uyu munsi murabona muratahura cyane ibiriko birashikira igisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muratahura ibigira bishikire igisirikare c'u Burundi FDNB ibi kandi ndabivuga mfatiye kubiriko biraba FDNB hamwe yo kwitwara nabi hamwe itokitwararika ibi vyose biri kuba hamwe bandanya kumviriza amwe mu mategeko atangwa n'umukuru w'igihugu nyensho wa President Evariste Ndayishimiye ati ndababwiza ukuri Uburundi buragira bukwegwe mu muriro RDF izinjira ikindi naco tizotinya kurasa tizotinya gukora ibishoboka vyose ko bari ugutembagara ku butegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye
uyu Liyetona General Silas Ntigurirwa yahanuye umukuru w'igihugu nyinshi wa Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ari umwe mu bizigirwa biwe. Uyu kandi nobabwira yuko nubwo ari umusirikari akomeye cyane imbere ya Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari umuntu kandi w'umugenzi wiwe cyane. Yamubwiye yuko yanize kandi akorana cyane n'u Rwanda. Mu vy'ukuri uyu Silas yarize mu Rwanda, yarabaye mu Rwanda, arazi tactique z'urugamba rwa RDF. Uyu kandi Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yaruka kumushira ahabona kandi amenyesha yuko aziranye n'u Rwanda cyane, aziranye n'abasirikari bakuru, anatanga akarorero ku kungena umutekano w'u Burundi nanone wifashe eka n'ibindi bitandukanye. Mu nama ikomeye cyane yari ihuriyemwo ibihanganye bikomeye cyane yabereye aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuka mu Kibimba hajya Igitega. Yari inama ikomeye cyane aho Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje ingene u Rwanda rufitaniye imigenderanire eka n'igihugu cy'u Burundi. Ariko nyuma y'ivyo vyose ibintu birakomeye kandi ntibiri buze koroha, hamwe hobandanye gukora ibintu bitandukanye. Ikintu gitegerezwa gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ngo nukwinjira mu ntambara vyeruye, akadekarara intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ikindi ashobora gukora amahitamwo yonyene ya nyuma Perezida Neva afise, na amahitamwo ajanye no guhagarika ibikorwa bikomeye cyane vyo kwitegura nanone ibikorwa birimo gutera u Rwanda. Icambere no guhagarika gukora n'inyeshamba za FDLR zasize zihonye kandi zikoze genocide yakora abatutsi mu mwaka w'1994. Ikindi naco Perezida Evariste Ndayishimiye no gusaba ikigongwe kubijanye n'ibi vyose. Murazi yuko amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye Kinshasa ayo yashikirije ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'andi atandukanye yagiye arenza ko amenyesha yuko yipfuza gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda akoresheje urwaruko rw'abanyarwanda, amenyesha yuko rwagizwe imbohe na leta yabwo. Ibi kandi bigasigura ingene ibintu bitari buze koroha. Amakuru akomeye cyane kandi agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe atovavanura n'ibijanye no kuvuga yuko u Rwanda ruriko ruratanga interano ku nyeshamba za Red Tabara zakoze ibikorwa bikomeye cyane kandi vy'iterabwoba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mwagiye mwibonera, murazi yuko Red Tabara yarahekuye abarundi batari bake, ibitero bikomeye cyane yagiye igabwa hafi mu Gatumba n'andi hatandukanye. Murazi yuko Red Tabara uyu munsi nanone ubwayo irakana yuko yabikorana n'ihuriro AFC M23. Ibi kandi AFC M23 nayo irahakana yuko yabikorana n'inyeshamba za Red Tabara. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko Red Tabara ikoreshwa kandi igahabwa intererano n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ibi kandi bisigwe ingene imigenderanire idashobora kugenda neza. Neva avuga yuko ubwiwe abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 aribo nyene barongoye izo nyeshamba za Red Tabara. Ndababwije ukuri, nababwira yuko Red Tabara yabayeho mbere ya 2015, nyuma y'imyaka iheze ishika 11 gutyo byabonetse yuko Red Tabara yari mu mashamba. Nababwira yuko Red Tabara yatanguye mbere ya 2015. Ibi bisiguye yuko abayirongoye kuko canke abayishinze atari abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 mu gihe bihiyamirizwaga ikiringo c'umuyisi Perezida Pierre Nkurunziza. Mwarabonye yuko abantu bahunze 2015, 2016 n'andi hatandukanye. Ariko mbere yaho vyaboneka yuko Red Tabara yari ihari. Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe basasangura vya politiki bavuga yuko ukwitwaza Red Tabara ari ikintu gikomeye cyane yitwaza. Nicitwazo gikomeye cyane cyo kubona ingene yagiriza igihugu cy'u Rwanda ko rufise umugambi ukomeye cyane wo kugaba ibitero mu Burundi. Mbega mwokibuka yuko ari abantu nanone bipfuza kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi, ariko u Rwanda rukabafata rukabashikiriza u Burundi. Mwamwibuka yuko abagwanyi batari bakeye bahora bipfuza guhungabanya umutekano w'u Burundi. Mwamwibuka ingene RDF yatabaye i Bujumbura mu gihe ijya soko yariko irasha. Ibi n'ibindi bitandukanye vyagiye bigaragaza ingene u Rwanda rufitaniye nanone imigenderanire eka rufitaniye ukumvikana n'ibindi bihugu hamwe harimo n'u Burundi. Ariko biraboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nanone atipfuza yuko ibi vyo bandanye. Ibi kandi ndabivuga mfatiye ku kungene ibintu bibandanye kuyangara aho mu majambo Perezida Neva ashikiriza. Reka twigarukire ku ntambara. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane. Ubuye ibigwanisho bikomeye cyane ruhonyanganda vyarungiswe ku mupaka nkuko bihejeje hafi indwi yose kuvatanguye kuboneka nanone ibitero bikomeye cyane za Kamanyora. Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asize atanze itegeko rikomeye cyane yuko abasirikari bongerezwa mu bice bitandukanye ku nkengera z'igihugu. Amwe mu makuru akomeye cyane avuga yuko mu masaha y'ijoro hariko harakizura abasirikari benshi cyane, abandi nabo kuri ubu bariko barinjizwa mu gisirikare umwanya ku mwanya. Imbonera kure ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD murabona yuko formation zibandanije,
akarashishi n'ibindi bitandukanye bandanye kuboneka. Ibi kandi bisigwe ingene hiteguwe urugamba. Nivyo koko ibi biriko biraba nga mu Burundi ntivyo bamugiye atakintu kiriko kirategurwa. Ni na ngombwa kandi ko Uburundi butegura kubera yuko buzi neza yuko umwanya ku mwanya bushobora kugabwa ko ibitero. Makuru akomeye cyane adushikira kubwa amasoko yacu mubegere mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko kuri ubu ngubu ibintu bitoroshe na gatoya. Kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ntari karatora itiro bivanye n'ibiriko birabera Uvira, hafi ya Uvira n'andi yatandukanye. Ibitangaje kurusha vyose, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yarahenze nyiricoro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, mugabo amuhendesheje amahera atari makeyi kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye arungika abasirikare b'u Burundi kumufasha urugamba. Ibi biboneka yuko FARDC isa naho menga yikuye mu migwano ihanganye mu na AFC M23. Ikindi naco bikaboneka yuko Uburundi bwonyene ari bwo busigaye muri uru rugamba. Abasirikare b'u Burundi batanguye guhunga urugamba rutari gwabo, bakamenyesha yuko batogwana nanone ngo bakunde umwana gusumba nyina. Bamenyesha yuko batogwanya M23 gusumba uko FARDC itegezwe kuyigwanya. Erega ubundi bajye abanyekongo ubwabo nyene atanico bapfa, uretse ibijanye n'ivyagiye biboneka mu vyumviro vya politique eka n'ibindi bitandukanye banaye kuboneka. Ubundi FARDC ikwiye gushira hamwe na AFC M23 koko nanone bagasangira akabisi n'agahiye. Ikini naco bakubaka igihugu ca Kongo nk'abanyekongo. Ubundi Uburundi bwisanze muri intambara gute? Uyu munsi biraboneka yuko ari vyo vyibazwa n'abasirikari benshi cyane bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Reka tuze kugenda tubigaruka ko nababwira yuko ibigwanisho biri ku birashigwa ku mupaka Uburundi buhana n'ibihugu coba ica Kongo eka n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Bisiguye ikintu gikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye arasabwa na bamwe mu bajenerali batandukanye gutangaza intambara ku gihugu c'u Rwanda. Nubwo abeshi bamugira inama, mugabo bakamubwira yuko atokubahuka gutangaza intambara ku gihugu c'u Rwanda. Abeshi baramubwira bati hajya ntuzutinye RDF kubera yuko u Rwanda ntigwigira rutsinda Uburundi n'umunsi n'umwe. Ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka yuko ari karabigenderako kuko no majambo yiwe ubwe yaravyishikirije amenyesha yuko bazobaza hajya izina mu kirundo ryavuye. Ivyo vyari bisiguye yuko Perezida Evariste Ndayishimiye azi neza yuko u Rwanda rudashobora gutsinda Uburundi. Iyi ntambara irashobora kumba bibi cyane gusumba ingene turiko turayiyumvira. Kwiyumvira intambara uri umusivili biroroshe cyane, ariko nanone reka twibandanirize imigendere myiza Abarundi, Abanyarwanda, Abanyekongo, bitewe nuko hajya ivyo turiko turapfa. Nanone ivyishi biraboneka yuko abenshi ntitubitahura, cyane rubanda ruto tidutahura ingene ibi vyose biriko biraba. Ubundi wonsigurira ico u Rwanda rutegezwe gupfa no Burundi, wabunsigurira ico Abanyekongo bari kubamaranira. Ibi vyose n'ibindi bitandukanye birasigura ikintu gikomeye cyane. Ikaze mu yandi makuru, gira sabone nanone tuze kubana.